English is now the official language of the United States. President Trump signed the executive order on Friday. The White House says it will make government operations more efficient and promote unity. First Alert 6 reporter Johan Marin tells us why some are skeptical about the new executive order. Muri Amerika kubera ingingo Trump aheruka gufata abantu bahungabanye cyane abatavuga icongereza canke abadakoresha icongereza. Aha ni nk'abantu b'inyambukira harimwo n'abatamakazi abantu bakuze usanga batavuga icongereza bavuga ari uko babanje kubenterpreta canke kubasigurira. Abo rero ubu ariko baragira ibibazo ntiborohewe ubu kugira ngo uronke imfashanyo utegereza kuvuga icongereza kugira ngo uronke igipapuro carico cose ubwirizwa kuba uzi icongereza kandi kuciga naho usanga bigoye uri umuntu yikuriye kandi noneho naho wociga bitwara umwanya kwiga uri umuntu akuze haraho bitoroha. But believes it's English first. It is making English the priority and recognizing that it is our common bond. At Lingua Academy on Dodge Street, CEO Yuridia Igbokwe provides English translation and interpretation services. She says she grew up translating for her parents like many immigrant children. She thinks a new executive order could cause stress and worry. You have to understand learning any language, especially at a certain age, is especially English, I will say, it takes time to learn. Uniwe yarafise ikigo cyo gusigurira abantu bahunze abantu b'inyambukira nkuko bivuga mu Kinyarwanda abana babo niwe yabasigurira ariko aravuga ati rero abo bantu ubu bafise stress ikomeye kandi biragoye no kwiga kuko bifata umwanya. Both Igbokwe and Dubois don't expect many changes to happen, as English is already the official language in more than 30 states, including Nebraska. Aha rero kigiye kuba ikibazo kuko amareta ashika 30 harimwo na Nebraska murumva yuko iyo ngingo iza yashizwe mu ngiro. Murumva turiko turavuga kuri stress abanyamerika bafise ubu. Voilà, abanyamerika hariya iyumvire rero namwe stress natwe dushobora kugira mu minsi iri imbere canke nimba bitatanguye. Ubu nta munyafrika ashobora guhonyora muri Amerika atazi icongereza. Ivyo no gukuramwo. Ubu nta munyeshure agihonyora muri Amerika atazi icongereza. Ivyo no gukuramwo. Business nishobora kuja kwikorera muri Amerika utazi icongereza. Ivyo no gukuramwo. Narabwiye yuko Amerika yandukiza ibihugu vyose. Reka mve muri Amerika nze ngaha muri Afrika iwacu. Naho hariho stress iyo utazi icongereza ugira stress ikomeye. Bafuye kumva yuko utazi icongereza no kuvuga ngo ikintu wari kurihira amafaranga ibihumbi 5 ucukirihira 25 canke 30. Bumvise ko utazi icongereza baragufata nabi bakakurenganya bakakwambura utwawe twose. Voilà, kubera iki? Kubera kutamenya ururimi. Voilà, rero uri mu Burundi ukubita ukuguru kukundi ngo jewe icongereza tizohurira hehe. Mugabo je naravuze nti okay ku bagore birumvikana ni gake usanga barenga imbibe ariko ubu nabo nyene basigaye bazirenga. Mugabo uri umuhungu canke uri umugabo ntubuzi ryari ushobora kurenga urubibe. Aho rero uca ngaho ngo wifashe uko urumva icongereza ntaho muzohurira. Umunsi umwe muzohura. Reka mwumve intahe yamaze kugirira ibibazo mu nzira. Hello teacher, meze neza. Anje ndameze neza. Nashitse. Ego hama uramutse abanyeshuri bose twigana icongereza. Baramutse cyane, hagisha cyane byamufashije mu nzira.
ivyo no hanze igiswahili n'undi nico cangombaye ngaha kubera ko iciswahili kino ni nk'icongereza gusa ewane caramfashije ko n'amafaranga ni icongereza wari kwibura nyene n'ubundi nuko nyene naje ndibuka numva sri nkaca numva umengo nkaca nibuka ko ngaza katubwira nkaca niyumvira ivyo bavuze nyene vyari nene rimwe bazuratubwira ngo bizoza ku nguvu vyaraje ku nguvu buke buke gusa naciye mbona ko nkwiye guhera ahubwo yazerereye yego Swahili kino n'icongereza gusa kabisa ewane nagombojwe nyene basha n'utwo narinzi ko ni nk'icibuka twaraje ni hatari ubwo rero witeho basha kutwigisha ku rugero rwo hejuru apana vya bindi ubuhongera nzovyumviriza sana oranca nishinga gusama ego nukuri hama nashitse uno munsi nzotangura akazi ejo abandi tikuraje kwiga nayo ubundi basha nk'abo twari kumwe hari abasanga ari je ndabagomboye kubera batumva na kimwe bagaca babaca amande baca babakubita bakabagirira nabi kubera ukuntu banabwira ntibumve ugasanga bakubwira ikintu kabura n'ivyo bakubwira abahungu babiri twari kumwe barabakubise n'ubundi basha umwe nije namudiskise nyene kugira have none ndaterateranya verbs bwose ugasanga bumvirishije ivyo nagonze kuvuga murumva n'amajido arajamwo bakubwiye iki intama ngaho kwishura 0 bakubwiye iki wapi n'amajido rero bagaca bashiramwo bati mbega ashiyo muntu wewe ibi bintu nibiki murumva gayemwe hagasuzuguro twavuze gute twavuze duti no agasuzuguro ku barundi gahagarare atari igende yashe ahandi tikuraje mwige gose nawe ubundi kweri nawe mbonye akamaro katwo so mu nzira ibibazo twari guhura navyo ni ukuba kanini atanadukeya nzi kubera umupaka barakubaza ugiye gukora iki urumva ukenera kuvuga iyo ugiye ico ugiye gukora nimba ari ukuramukanya ukavuga umucuti wawe ugiye kuramutsa hari n'igihe rero kenshi baca bagusaba nimero bw'icongereza urumva ko nkajya abakenya abatanzania bose nasanze hanini bahurira ku congereza cishe rero nyene naraterateranije nubwo nanje atavyonzi nyene ndasanga ndigombowe mbere ngenda ndonka n'abagenzi mu nzira nk'ubu naho naringiye camfashije nuko nari ndakizi duke kuvuga nyene yandangira watwigisha mpaka baranshikana aho naringiye bitagoye ngo uza kuntora ngo arinde kuza kuntora aho bangejeje akamaro ni kenshi cane nagiye ndabona ni kenshi niko niyo nzoja interview ni mu congereza vyinshi ego kandi naho ndiko ndazicongereza ndabona gifise nimero ya mbere ubutumwa rero abanyeshuri bagenzanje nukuri nibige bwabone bwe twahora tugira babureke kuko mu nzira mabwugira natumwe wiga niho usangura kubona agaciro katwo cenda kubwira naraterandanije ubu verbs watwigishije nka 70 rwose hamwe nzandibuka kamwe terateranya mugankaye mukabumvise ico navuze n'abandi narabagomboye urero yariko arabibwira umwigisha yamwigishije n'utudukeya ubu yaje mw'ishure ry'abarundi bose kwiga ubu yagize ati amabwa naboneye mu nzira basha ubu ngoma ndagihere hasi kandi nzogikurikirana n'umujinya wose ati kuko nariboneye ko voilà ati nabonye ibintu vyinshi mu nzira utazi icongereza ni ingorane zikomeye je rero nguma mvuga ngasubiramwo nehe bantu b'Imana enda nimwige voilà ejo ntuzi ibishobora kugushikira ushobora kuja kuramutsa inshuti n'abagenzi ushobora kuja kurondera akazi ushobora gufata urugendo ugiye kwivuza
ugiye kugwaza umuntu ukaba winjiye mu bibazo cacongereza ugaparapara ugahebura nk'ubu ndiko ndabivuga voilà umuntu yibereye mu kabare icupa ariko arakwega icakera barenguyo nawe wagomba uwo ugomba kunyiba amahera uwo ugomba kunyiba amahera yanje reka ndayanywa icupa voilà uwundi nawe agiye mu bindi nta mahera yanje voilà ivyo rero nibaza yuko ari ukutagira imbono yakazoza. Hari abantu nivyo usanga badafise imbono yakazoza, usanga biyumvira yuko bazoba mu Burundi imyaka yose, batazokwigera batembera, batazokwigera baja kuramukanya ahantu voilà. Ariko murumva yuko impinduka zahereye kure niwacu zirashikayo vyanka vyakunda. Hashobora kuza abanyamitahe hagira bati no turondera abantu rero bashobora kuvuga icongereza voilà, bace bahamagara bahe, bace bahamagara abanyarwanda, bahamagara abatanzania, bahamagare abakenya, abari bo baza gukora muri ayo mashirahamwe. Abarundi nabo bari ngaho voilà. Kubera iki aka gasuzuguro rero tukikura? Nabwiye ni icivugo cacu nukwikurako agasuzuguro. Ikirundi turakizi, sinibaza ko twocibagira. Igifaransa tuzi kiramaze na kare kiriko kiratembagara kiva ku mwanya. Narabwiye ukuntu igifaransa gisigaye kivugwa n'abantu 330,000,000. Icongereza naho ubu kivugwa ni miliyaridi 2 n'abantu barenga. Iki congereza tucige bene data. Umuntu atari bwumva nkakamo nikamushikire twige icongereza. Basi twe tuvuga duti turakuze. Nta congereza twoba tukiciga. Nta hantu namwe tuzogikoresha. Voilà. Reka basi twigishe abana bacu. Abana bacu tubarungike bagende bige icongereza. Voilà. Kuko mu minsi iri imbere ibigiye gukomera na bado ibitaraza bigiye kuza. Rero urugamba twatanguye ni urugamba rukomeye. Twiyemeje kugwanya umwansi ukutamenya canke umwansi ubiravye ni umwansi nyene. Rero uru n'urugamba, iri ntambara ikomeye. Ariko iyo donc ubu turabasirikare, iyo rero umusirikare yabonye ico bita objectif militaire, objectif akabona umwansi wiwe ahari, akabonaho umwansi ariko ararasira, aho umusirikare agwana nk'utsinda. Abwirizwa gutsinda kuko ategerezwa kubata gushika yaho akuramwe umwasi, gushika yaho yikura umwasi. Voilà. Rero ariko iyo ariko agwana atabona umwasi, iyo aherereye akumva inyuma bararashe, akumva mu ruhande bararashe, akumva hirya no hino bariko bararasa, umusirikare acagira confusion. Aho muri ico gihe aca yiruka kuko umwanya n'umwanya ashobora gufatishwa amaboko. Rero natwe mu gihe vy'ukuri tubona umwansi wacu kwari ukutamenya icongereza, mu gihe tumaze kubona yuko dufise ingorane mu congereza, voilà, uwo n'umwasi. Rero dutegerezwa kwambara ibigwanisho tukamugwanya mpaka tumutsinze. Ubu gutamenya rero tubwirizwa kukugwanya mpaka. Uko kukugwanya sikindi nta kindi kintu dukora atari ukwigisha abantu. Voilà, ikigwanisho dufise ni inyigisho. Mandela ati inyigisho n'ikigwanisho gihambaye gusumvya ibindi gikoreshwa mu guhindura isi. Voilà. Ubu tugoba duhindura isi, tugoba duhindura ubuzima bw'abandi. Turiko tugomba ko ubuzima bw'abarundi buhinduka.
rukavamwo agasuzuguro. Kizire ko umurundi ahageze asubira gusuzugurwa kubera atazi icongereza. Iri rero niryo hangiro, iyi ni objectif dufise kandi turizeye yuko uru rugamba turutsinda. Voilà, Paulo ati nagwanye intambara nziza, nashitse kwihangiro. Voilà, ati kandi nazigamye ukwizera. Voilà, rero natwe reka tugwane iyi ntambara nziza, tuzoyiheza amarembe kandi dufise ukwizera byose bizoshoboka. Ivyo hariho ibintu byinshi bidukura mu kwizera. Hariho abantu usanga bamwe bita aba dream killers, bamwe usanga bariko babwira abandi bariko barabiba, bagomba kubiba ivyo bintu mubigiremwe amakenga. Voilà, ukamenga urugamba turutanga uyu no munsi mu 2013 nta rugamba twari. Voilà, fight to win, dutegerezwa kurwana mpaka dutsinze. Uyu mwasi dutegerezwa kumwikura ku izosi. Mwebwe mwese mwifuza kwifatanya natwe muri runo rugamba rudasanzwe, turabahaye kaze mu ishure ry'abarundi bose. Utwandikire kuri zino nimero dushira kuri video, hanyuma muje mu ishure mwikonforme, mukora ibisabwa, hanyuma dufatane amaboko tugira urugamba mpaka dutsinze umwasi. Kandi birashoboka yuko dushobora kumutsinda tukamutuza gushika yaho ata murundi numwe asubira gusuzugura, twikura agasuzuguro.